murabona ahantu handitse hano muri kano reka ndabibereke neza, kuri kano gakaderema aka muhasome neza, murabona ahantu handitse Burundi. Aha Uburundi ni muri mu bihugu vyemerewe gukoresha na TikTok ngo uhembwe. Aha rero utegereza kuca ushenda ku Burundi kugira ngo ugihindure. Aka n'akantu k'ingenzi, aka n'akantu k'ingenzi uwariwe wese ategereza kwitwararika. Aha ucuza ufyonda hano ku Burundi, urabona ko haca haza ibihugu vyinshi, uraza gucuza urondera kino gihugu ngenda kwereke coco gihemba aba user ba TikTok. Aha turaza guca duhitamo France, tuza guca duhitamo France, tuca tuza tuyifyondere France nk'uko. Urabona yuko ubu hamwe hari Uburundi, urabona ko hamaze kuza Ubufaransa. Ivyo rero biheze tuca tuza hano kuri use phone or email and username, tuca tuza dushonda kuri aka. Nitumara kugafyonda ko nk'uko, twebwe ntituza kuba tugikoresheje nimero ya telefone kuko baca batubona ko turi Abarundi, tuca tugaruka n'ubundi tuce tuyikwepa, tuce tuyishira hano kuri email na username, tuca tuza dushonda hano kuri. Okay guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye hatandukanye. Nije bereke nongeye kweruka kuri ya channel yacu yitwa New Life Studio Bw'inyuzi isanzwe iduha ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone. Ndabazaniye rero ino trick y'ingene ushaka kuyugururira TikTok ihemba. Abantu benshi murafise TikTok ariko mwogure TikTok zitazokwigira zibahemba. So uno munsi ingene tubayeho nuko telefone tuzivyaza umusaruro zigakora ivyo zagenewe. Ko murabona ko telefone muri no minsi abantu benshi bariko bazivyaza umusaruro zikabaho atari izo gutelefona gusa. So abantu rero benshi barakoresha TikTok, ugasanga bafise ama views menshi, ugasanga bafise aba followers benshi, mu ugasanga buguruye TikTok koko ataco zizoshobora kubahemba. Murabona yuko abandi TikTok baguma bazivyaza umusaruro vraiment aguma binziza akanoti. Rero niyo video nanje naguteguriye ino munsi, ugumane nanje hatagiye ikintu kimwe kigucika. Just step by step tugenda buke buke, nta muntu n'umwe gushika impera video ataza kuba ashoboye kuyugururira TikTok ihemba. So etape ya mbere kugira ngo ugure TikTok ihemba biragusaba ko uza kuba ufise email twaravyigishije. Ukaba utazi ingene ugura email, ucuraba video zo ngaha hepfo uraba ingene ushaka kuyugururira email. Kandi ivyo bavyiza ukoresheje email wibuka password kuko telefone ishobora kugira ikibazo cyangwa bikangombwa nyene kuyihindura binakenewe. Rero bisaba kubuza password yayo, ukaba waribegeye na password yayo, si ngombwa ngo urinde kuri nshasha. Navyo nyene navyigishije ingene ushobora gucutora password nshasha kuri email. Rero ukabona mushasha mbanza gusabe ukore subscribe kuri no channel rwacu gamaze gukwiza abantu 3500, hanyuma tubandanye twidugira hejuru mu bicu. So aza kucuca rero muri Play Store, twabonye ko twese ko duse email, hanyuma ucuca hano dukorera recherche y'utuntu. Urabona ko Play Store bayimese ajuru ubu akarusherisha ugatora ngaha, ucuga fyonda ko nkuko numara kugafyonda ko ucuduga no ruguru muri tableau baguhaye no ruguru, uca wandika ijambo TikTok nkuko ucukora recherche no hepfo. Nukuvuga hari abantu benshi zo gusanga bariko barakoresha TikTok Lite, ijya siyo ijya ivyo ngomba kubereka ntiyo gufasha gukrea YouTube ihemba. Yes my people, hanyuma ucuca hano handitse install TikTok ihemba, uca hano handitse install. Muze gutora ino TikTok nini, ino TikTok nkuru niyo yonyene ivyemerewe, ziya zindi nizuborofa wapi, ziya zindi sizo. Hanyuma cha tutagereza installation. Nuvuga mu kurinda ko installation ihera, ushaka kubura kora subscribe kuri YouTube channel yacu, ukanyarukana muri Facebook turafise page, ugakora suivre kugira ngo amanovere yacu ivyo dupostinga bishasha cyese bamubironkera igihe. Cyane muri YouTube kuko video nyinshi zinyura muri YouTube, kuri Facebook ntizicaho. Yego video z'ubwenge zica kuri YouTube. Hanyuma turashategereza installation ko ihera. Nashimye ko tugenda etape par etape, ubona iyo TikTok ya nyayo yariyo kuko hari abantu bace bitireshaje akamaka afite utumegindwi kajya wapi, kajya ntikashaka kugufasha gukrea TikTok ihemba. Murabona yuko neza installation irembeje. Reka turindire ikwize 100%.
ikweje ça pour ça iyi ni téléchargement ihejeje gukora téléchargement icikora installation ya ndeza murabona yuko isanzwe iriko irinstall. Yes my people, turategereza hanyuma ishene icako ivyigwa nk'ibi ni ukuvuga ngo dusanzwe ivyigwa byinshi dukora dusanzwe tubikura mu makomantere yanyu muba mwagiye murandika. Wowe rero hakaba ari icigwa wifuza ko twogukorera urashaka kwandika muri komantere ukatubwira ati ndipfuza ko muzonkorera icigwa iki, jewe komantere zanyu zose ndazisoma kandi ivyigwa vyinshi dukora biba vyagiye birava mu makomantere iri mukenene. Nubwo wowe uri umuntu umwe ico cigwa ukakinsaba muri komantere nkaca nsanga sinacigisha, kuko iyo nsanze naracigishije hoho soit nyereke kuri WhatsApp mpita ntora link hanyuma nkayikohereza ukacirabira. Iyo nsanze ntacigisha mpita nkora video hanyuma nkaya-uploadinga nkafata ko hariho n'abandi bataba barayiraba. Yes, reka tutegereze nyene iheze ino installation ya TikTok hanyuma twirabire ingene ucrea TikTok ihemba, hanyuma natwe dutangure kwinjiza umupfungo my people, sivyo? Yahejeje installation tuja hano handitse open canke niyo toza mu application turaza kuyitora. TikTok nababwiye atariyo ni iyi light yo mbere ngiye ko ndari na desinstall. Nabwiye ko iyo TikTok no kuvuga uhejeje kuyitelecharge ucuza ukaca uyiraba mu application hanyuma ukayugurura komsa. Nimeambiwa na Bukoba kuna vipaji dakika za kuji ni ukuvuga umaze kuyugura nk'uko ikintu kihari uraza gucuza wewe hano hari utuburungu dutatu bambe kuri profile kuri profile ego ucuza hano kuri profile ufyonde uku kuri profile hanyuma amara kuza kuri profile no kuvuga ukuntu bimeze. Aha reka tubanze turabe no kuvuga kugira urabe iyo ufise yuko itosha kuguhemba ushaka kucana kutuburungu dutatu ugasanga biruko umenye yuko ibi bintu wapi ibi iwapi usanzwe bimeze uko nuko nubwo toca ngaha kuri TikTok studio anyene mabona subscriptions wapi byose ni 00 donc iyi konti yanje ntiyopfa impemvye ya rero nico ngomba ndaberekere rero cingenzi cingene ushaka kuyigururira TikTok ihemba mwe mugumane nanje gushika impera ya video. Wowe cyo ukora uraza gucuza hano handi kuri aka kantu aka gafresh uza gucuza kuri kana gafresh nkuko hanyuma urabona hano handitse add an account kugira ngo tuyigururire TikTok ihemba add an account hanyuma uca hafyonda uko wowe ikintu rero cingenzi genda kwereka hano hantu arico wari wese akwiriye gukurikirana akabona. Murabona neza Uburundi ntiburi mu bihugu biri eligible kuri TikTok, ariko murabona aho uciye kuri add an account hariho amategeko baca batubaza ngaha. Yes, wowe rero ikintu cukora urabona hano handitse Uburundi wowe ikintu cukora uraza kuza hano muri location urabe ko iyi location ituguruye ubanze uyugare nkuko kugira ngo ntibabone ahantu uri. Mbere baye ngombwa ukoresha wifi ubaye woyironka ronde umuntu kupataja kandi se ukazikorera muri telefone kugira ngo ntibashaka ku tracking ngo babone ahantu hagaze. Hanyuma ico cukora uza kucuza ufyonde hano handitse Burundi nkuko hanyuma ucuma nuka ndabeka igihugu cemerewe kuzoguhemba mu gihe ukoresheje TikTok yo muri ico gihugu. Uca wizira hano handitse France Ubufaransa wewe uza guca wihitiramo France. Ndeza murabibona neza Ubufaransa bwamaze kuba buza ubu nibwo bwibereye ngaha. Ubu TikTok yacu tugomba twugurure ntikiri ndundi ibaye Infaransa, sawa? Ikintu ca kabiri uca ukora sikindi ucuza hano handitse use phone or email ucuza kuri use phone or email tugere nimero ya telefone cyo tugomba dukoresha n'ubundi cyo tuyikwepa cyo tuyizira hano kuri email cyo tuza kuri email nkuko nituza kuri email ikindi kintu dukora cyo tuza dushiramo email yacu
ushobora we email ukoresha yawe nyene utokwibagira. Yes, hanyuma cyo dushonda kuri continue. So aha turahejeje icambere. Ikindi gice gikurikira bariko baradusaba model pass n'imiburiburi igizwe n'ibiharuro 8 cyangwa kuva hagati ya 8 gushika kuri 20. So ngaha wewe ucukoresha izina ririmo ama majuscule n'ama minuscule. Yes my people, murabona model pass nahejeje kuyikoresha. Nafashe lettre majuscule na lettre minuscule n'aya ubu ntuze do punctuation ubu businye do punctuation aya ma arobase sharashirako n'ibiharuro. So ivyo maze kubiheza nshanza hano kuri next. So tugeze ko when is your birthday, donc wavutse ryari. Aha rero muhatire ko attention my people, aha uza gukoresha ibiri kuri karanga muntu yawe, kuko nihagira ko usaba monetization ngo utangure guhembwa baza gusaba ko karanga muntu yawe ifotora. Rero ukaba ufite passport nimba uri hanze, ukaba ufite passport nimba uri mu Burundi, nimba uri mu Rwanda, koresha imyaka iri kuri karanga muntu yawe. Muje nca ndaba imyaka iri kuri passport yanje kuko ariyo nakoresha mu gukora monetization, ncemba ariyo nkora, ncemba ariyo nshirako. Yes, 25 February 2019. So hama ucuza kuri next. Ucuza kuri next. Aha rero hageze ko dukora verification. Iyi verification rero nayo nyene yanyuzura abantu, muze ko yihweza neza. Iyi verification uyikora kugira ngo barabe yuko utari kirobo. Ico cukora rero urazana aka kantu bana ukarengeje nkuko muze kuraba bashaka kwereka ngo enable. Donc ntivyakunze. Bisare ko aka kantu kazana ukacuterekamo muri akanyene kugira ngo barabe kutari kirobo. Akana kazana bukebuke nyene bukebuke centereka mu nyene ndabihuze nkuko. Yes. Murabona verification completed. Yes. Byamaze gukunda. So nakuvuga uhejeje acavuga ngo créer un surnom. Ucuzana izina, kana ko makoresha. Hanyuma maze kutuzana izina ugomba koresha ucuzana kuri accept. TikTok tayari iraheze. TikTok iraheze no kuvuga nikishika cyo bwenge rena nabateguriye kintu ushaka kira TikTok. Ibisigaye navyo ni vyingene ushaka ku complete profile. Reka ndabereke ingene ushobora kwihemba ushogaruka